Murahawe ikaze kuri YouTube channel muri ca kiganiro c'amateka ibikorwa n'ibindi vyaranze abanyapolitike b'u Burundi. Mu kiganiro c'uno munsi tubashikiriza amateka ibikorwa n'ivyaranze abarundi batatu vyashitse baragenwa kuba abajejwe igisirikare muri leta, Ministre de la Défense Nationale canke Secrétaire d'État de la Défense, mu gihe abandi bose bigeze kujejwe ayo mabanga bari abasirikare. Abo bantu ni bande bajejwe ayo mabanga kuva ryari gushika ryari? Abo bantu sabandi ni Zeno Nicayenzi ariwo wa mbere yabaye umunyamabanga wa mbere wa leta ajejwe kwivuna abansi kuva mu 1962 gushika mu 1963. Ugira kabiri ni Emmanuel Ntahomvukiye yabaye umushikiranganje wo kwivuna abansi kuva mu 2015 gushika mu 2020. Ugira gatatu ni Alain Tribert Mutabazi yagenywe mu mabanga y'umushikiranganje wo kwivuna abansi kuva muri Ruhenshi 2020 gushika n'ubu. Ubushikiranganje bwo kwivuna abansi bwatanguye mu Burundi inyuma yaho Burundi bwikukiye muri Mukakaro 1962. Mudasigana Zeno Nicayenzi niwe yajejwe ayo mabanga ubwa mbere nk'umunyamabanga wa leta ajejwe ico gisata. Ico gihe Burundi nta gisirikare vy'ukuri bwari bufise. Zeno Nicayenzi bisa nuko ari we yubatse igisirikare mu ntango yacu. Aho leta ihindukiye mu 1963 Pierre Ngendandumwe agasubirirwa na André Muhigwa, Zeno Nicayenzi yaciye asubirirwa na Kapitene Michel Micombero. Nk'uko twamaze kubibona muri iyo myaka, umunyamabanga wa leta ajejwe igisirikare siwe yarejejwe gendarmerie. Ivyahavuye binatera ugusharikana no guhangana hagati y'inzego. Mu 1967 izo nzego zarafatanijwe zigira igisirikare kimwe c'u Burundi. Kuva mu 1963 gushika muri Rusama 2015 umushikiranganje wo kwivuna abansi yamye ari umusirikare. Vyahindutse muri Rusama 2015 inyuma yo guhunga kwa General Major Ponsier Gaciyubwenge. Wera ico gihe umushikiranganje wo kwivuna abansi n'umusivile. Inguvu z'umushikiranganje wo kwivuna abansi zaragabanijwe. Mu kiringo ca gatatu c'umukuru ca President Nkurunziza maze ububasha buhambaye ku gisirikare buhabwa umukuru w'igisirikare asigaye yitwa chef de la FDN kuva mu 2017. Mu gihe imbere yari yitwa chef d'état-major général de la FDN. Mu bijanye no kugena leta yubatse amasezerano ya Arusha avuga ko umushikiranganje wo kwivuna abansi n'umushikiranganje arabe ivy'igipolisi badasangira ubwoko. Kuva mu 2007 gushika mu 2015 umushikiranganje ajejwe umutekano yava mu bahoze bagwana muri FDD, hanyuma wo kwivuna abansi akava mu bahoze mu gisirikare ca kera ex-FAB. Hagati y'ibihumbi 2015 n'ibihumbi 2020 aba ex-FAB baratakaje ikibanza c'umushikiranganje wo kwivuna abansi asubirizwa n'umusivile yegereye CNDD-FDD Emmanuel Ntahomvukiye, ariko aba FDD bo bagumanye umushikiranganje w'umutekano General Bunyoni. Kuva muri Ruheshi 2020 ubushikiranganje bwo kwivuna abansi bwahawe umusivile yahoze mu Mbonerakure Alain Tribert Mutabazi. Ubushikiranganje bw'umutekano bwo bwahawe mu FDD, mbere banamwongera ubundi bushikiranganje bubiri. Abahoze muri FDD banaronse ubushikiranganje wa mbere iruhande yuko bafise umukuru w'igihugu be n'abayobozi bishikira biwe uko ari batatu. Abahoze muri FAB nta numwe basigaranye mu nzego zitwara igihugu. Igandagurwa rya General de Brigade Atanazi Kararuza muri Ndamukizi 2016 riravugwa ko rifise ico ripfana n'ico kibazo. General Kararuza yagandaguwe mu gihe hari ibihugu vyinshi vyari bimaze iminsi bisaba ko inyubako yavuye mu masezerano ya Arusha yo kubahirizwa, maze uwahoze mu gisirikare ca kera akaba ari wajejwe ubushikiranganje bwo kwivuna abansi nk'uko ubw'umutekano bwari mu wahoze muri FDD. General Kararuza vyitwa ko yari akunzwe na President Nkurunziza kandi ko ari we yashobora kugenwa muri ayo mabanga. General Kararuza na mugenzi we tudashimye kuvuga amazina barakoze ibiganiro n'intwazanga bikomeye yahoze muri FDD kandi yakora mu biro vy'umukuru w'igihugu, nawe nyene nta zina dutanga hano. Ikiganiro cari gihagaze kuri ico kibazo nyene co guserukirwa muri leta n'abahoze muri FAB.
hoba hariho abandi batavyerekwa mu bihangange vyahoze muri FDD. Ivyakurikiye birazwi. General Kararuza yarishwe, mugezi wiwe batanije ivyo biganiro yarahunze. Iyi nyubako y'inzego uravye uko abahoze muri FDD baserukirwa mu nzego zihambaye z'igihugu irashobora kuzogwiza kwinubana. Amasezerano ya Arusha avuga ko injyane z'u Burundi zamye ziva kwikumirana mu nzego bikavyara ko habaho umugwi urondera kwihariza ubutegetsi maze hakaba abandi bumva ko bakumiriwe nabo bagaca baharanira ubutegetsi uko bashoboye kose. Muri kino gihe abahoze bagwana muri FDD baragenwa mu burongozi bwa leta, mu burongozi bw'amashirahamwe ya leta atandukanye, Sosumo, INSS, Sobujeya n'ahandi, mu gihe bagenzi babo bahoze muri FAB batera bibagirwa kandi atari uko batagira ubumenyi. Ikitabuzwe co nabahoze bagwana muri FNL. Aho niho turangirije ikiganiro c'amateka, ibikorwa n'ibindi vyaranze abanyepolitike b'u Burundi. Twongeye kubasaba kugira ico muvuze muri comment, ariyo commentaire, like, ariyo j'aime, no mu kugisangiza abandi mu kugira partage, ariyo share. Naho ubutaha.